bakunzi ba Kanani TV numunezero kandi usubira guhura namwe utuyage nkuko twabibasezeraniye ko tugiye gutangura byo turabazanira abashitsi tuzana ibiganiro bitandukanye n'uyu munsi rero twateguye umushitsi mwiza aza kubana natwe uyu munsi atuganirize kuri tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Rero uyu muvyeyi araza kubibwira imbere ko tutangura kumwakira no kuganira wa muco wacu mwiza duhora dukubanza gusenga n'ubu nagira ngo mbanze tubashire mu biganza by'uhoraho na twebwe dusabire umushitsi wacu gukoreshwa n'Imana. Mana data rugira byose uri mu ijuru, turagushima kandi turakuninahaza, utugiriye neza kuri uyu munsi mwiza muri Kanani TV, utuzaniye umushitsi kandi ndazi neza ko bamunutanya gakemanyi kawe. None ndasenze ngo ibyo avuga byose avugishwe nawe, kandi nsengera n'abazokumva kino kiganiro kize kibafashe cyane cyane. Ndasengera abamama bose bazocumva muri rusange, nkemo w'Imana arongora umwe wese gukura mwiciwe, kuko ndabizi neza nta na rimwe mwami Imana wohagurutsa umwana wawe gukora ngo areke gukoreshwa nawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kubyumvise, amen amen. Rero uyu mushitsi dufise reka ndamusabe abidondore yongere anabaramutse. Karibu. Ego me urakoze murongozi wa Kanani TV. Ndagushimiye, maje gushimira ko usubiye kunyizera ukaza ngo tugire ikiganiro kiruranye kijanye n'umunsi mukuru w'abakenyezi wo kwisi yose. Rero ndagushimiye kuri ico cizere wanshizemo. Ego rero uransavye ngo nidondore. Je nitwa Beatrice Ntahe, ndumumama, ndumuvyeyi w'abana, ndubatse, ndafise umushinga Ntahe ariwe mutware wanje, aracariho Imana. Ndafise n'abana 4, ndafise n'abuzukuru 2, ndafise n'umukazana n'umukwe. Waraheregiwe umumama yaheregiwe. Urumva ko yego nukuri. Abandi bari mu kuza nabo bari mu nyuma. Yego cyane. Abuzukuru bararyoshe. Ya, abuzukuru. Bumva n'ibintu udashobora gusigura ivyo ari byo. Fete n'ikintu gitangaje cyane ingene uheruka umwana wawe ari umwana w'umubebe muto cyane, agenda adagadaga atamenya aje niyava, ugasanga yarakuze, ugasanga nawe yaronse undi mwana nawe nyine n'ibintu bisiga ubwenge, n'ibintu urumvira ingene Imana ikora ibintu byiza ugatangara. Yego vraiment ndibaza ko biraryoshe cyane. Ndifuza kubigeramo, ndabikwifurije kandi uzobigeramwo vuba. Ndahise Imana ibigiye imbere. Yego cyane, ndibaza ko biryoshe. Mbega nega Madame Beatrice, wobukijijwe wewe cyane? Yo nari nibagiye justement kikomeye cyane gusumba ibindi. Ndakijijwe, narakiriye umwami wa Yesu Kristo kuva kera cyane 2002. Ego gose ndakijijwe cyane. Ndakunda Kristo, ndakunda Yesu. Ego kabisa, yatugiriye neza kandi turaza no kubibona cyane cyane n'ingene yagiriye neza umuzina mukenyezi wese mwisi. Yaje kumucungura, ufite nivyo yitwa umucunguzi wa bose, mugabo turabona mu nyuma yuko yaje no gucungura cyane cyane gose gusumba umukenyezi ko yarabushwe. Reka rero twinjire mu kiganiro. Urumva duhiriwe duhishije uyu mumama yarize amashure nyabwenge, arazi ibintu vya Louis Martial byavuye, arazi ngene byaharaniwe, kandi ikindi kinezera nuko azi n'Imana ivuga, n'Imana ivuga ku mukenyezi. Rero mama Beatrice, nashaka by'ukuri utugire ku muriri. Mbega none iyi Louis Martial yagite byagenze gute? Utubwire ababitanguye, utubwire aho baciye, urugendo baciyemo. Ijambo rero ni ryawe. Ego me urakoze cyane. Ni inkuru ndende cyane, mugabo umuntu ngenza kuvunagura kuko ni ndende cyane. Noneho nari maze no kuyivuga ko ikindi gihe ngira ngo
ikiganiro ca mbere nakoranye na Kanani TV harize nk'imyaka 2 canke 3 twavuga ico nyene twavuga ingene uwo munsi wavutse rero wavuye kure cyane urumva kuva kera kuva isi kibaho je nasanze umugore yacinyijwe kuva kera cyane kandi mu bihugu vyose byo kwisi mu mico yose y'abantu bose bo mwisi ufete mu ntango urazi neza ko tugiye mu byanditswe n'Imana mu byanditswe byera ijambo muri Genese muri mu itanguriro haravuga ngo Imana yavuze ngo reka tureme umuntu mu ishusho ryacu mugabo uwo muntu ntiyari umuntu umwe ntiyari umugabo gusa yaciye ivuga mu nyuma shashikara ngo reka tureme umugabo n'umugore rero yacire mu mugabo hanyumire mu mugore kuko yasanze umugabo bidakwiye na gato ko yibanda wenyene no kuvuga umuntu wese Imana ukuntu yamuremye nta muntu yarimwe ngo yibane yasanze akeneye umuntu akeneye uwundi amufasha uwo mufasha kandi akaba umukenyezi ego nico gituma yahavuye rero yaciye irema umugore hanyuma ngo Adama abonye Eva ngo acaratwenga cane aranezerwa cane ngo ntiyari bwanezerwa n'umusore ngo mugabo abonye Eva ngo aranezerwa cane ngo shavuga ngo ngaka kugufa kamagufa ko ngugurura gumura gwanje nukuvuga iki nuvuga yuko yaranezerewe cyane avuga bonye ndabonye umuntu dushobora kumvikana atari bikoko ko kare yaratangwe kurema ibintu byose biraheza ibikoko byose mugabo Adamu ngo arabura umuntu yoba kumvikana mugabo rero mu nyuma Imana kirabwira iti umva muhaguruke muganzise ntiyavuze ngo umugabo ari waganzise yavuze ngo baganze bose umugabo n'umugore rero mugabo malheureusement inzoka iciratse satana caratse arabahenda arahenda umugore bamaze rero gucumura kubaha ivyo satani yababwiye kuko Imana yarabwiye ati ntimugiye kuri kijya gitari kiti yari yarashize c'ubugingo yari yarashize muri Edeni babwiye ati ntimuze mujye kuri kijya giti umugabo malheureusement barakijya baca baravuyemo ubwiza bw'Imana buca burabavuyeko baca rero baja hanze donc baca hanze inyuma ya Edeni urumva rero aho niho rero byahavuye bica bitangura gupfa nabi umugore acitangura gucinyezwa sinumenya ingene byagenze mugabo umugore yaciye atangura kumererwa nabi ahantu hose muri societe zose culture zose umugore ntiyigeze aboneka ko ari umuntu afise agaciro nk'umugabo rero ibyo rero biragenda imyaka ibinjana ikimpumbi kiraza ica kabiri kije rero kigeze nko hagati hakiri mu guhera urumva abagore kamwe biburaya basirimutse bazi ubwenge kuko ibihugu by'Iburaya byari biteye imbere cyane batangura abagore batangura bati mbega twebwe igituma dukumirwa ni kwiriki mbega twebwe igituma tutaronka uburenganzira tudafise uburenganzira bumwe n'abasaza bacu ni kwiriki kuko amashuri yari yaraje abagabo bakiga bakaja muri filosofi bakija kwimvira mu ivy'isi ingene bimeze biyumvira ingene isi yotera imbere mugabo umugore ntiyaba arimo n'umunsi bari mu mugore yamye ari mu nzu wa mugore rero Munyaburaya yatangura ko ikubera iki none tweho mbega tweho kubera iki tutaja muri ivyo vyiyumviro kubera iki twe dusigara inyuma kandi dufise ubwenge rero bacatangura kuvuza kuja hejuru kurekrama nyene ayo mateka yabo nabo ngo baje mu ishuri batangura kubemerera ko baja mu ishuri mubwo nubwo baja mu ishuri hari ivyo batashobora kwemererwa ntibashobora kwemera kuja mu butegetsi muri politiki kuja mu gutwara ibihugu kwiyumvira ivyiyumviro byo gutwara bari bazi ivyo ntavyo biboshoboye ntavyo bazi ntavyo bashoboye rero mugabo baratangura kwemera kwiga buhoro buhoro hanyuma rero noneho kubiga ntaguciriyemo mukekinjana mu kinjana 16 urumva abandi batanguye kera kuko turabona yuko kuva kera tubiravye turabona usomye ibintu urabona uti abagiriki bari bafise
abagiriki bari bateye imbere cyane mu kwiyumvira, nibo batanguye kwiyumvira iby'uku by'ingene ibihugu isi yotera imbere, bakiyumvira filozofi, bakagira iki bati ibintu byogenda uku ibihugu byo twaguku nuku twebwe iwacu ko twaguku nuku, bakakora ibyo gusa byo kwiyumvira byinshi cyane. Batangura rero kwiyumvira n'ibintu byo gukina amateatri kugira ngo amateatri kugira ngo bashobore kwigisha, kuko urazi ko amateatri kenshi ibyo bikino arigisha. Nibaza ko bashaka rero amateatri yo kwigisha, ku buryo n'ibyo bikino nk'ikibanza c'umugore bashaka gukinisha umugore, ikibanza cari kuja mu mugore caja mu mugabo yambaye impuzu z'umukobwa kuko umukobwa ntibabibaze ko ashobora gukina ivyo bintu. Urumva rero ivyo vyose batangura ati ntibikura ntibishoboka erega, kandi bakavuga ngo erega umugore n'ikijuju ntavyashoboye, none ko atavyazi ko atize ko atavyazi ntavyashoboye. Abagore bati erega abagore ntidushoboye kuko ntimwatwigishije, mwatusize inyuma. Iyo mutureka tukiga twubishobora natwe kuko namwe muravyigishanya. Urumva, hanyuma rero bataye bigenda uko buhoro. Afeti w'Imasi yatanguriye cyane cyane mu Burusiya baragize guhari ingwano hari bayingwano mu Burusiya y'abatunzi n'abakene, ihuza igwanwa n'abakene bagwanya abatunzi, bari barabashinyije cyane. Hanyuma rero abagore bajamwo baragwana cyane, baraja kurwana vraiment bagwanira bigwanira ufite bagwanira ingo zabo ko bari bashonje cyane. Mu nyuma rero baje kurwana bacavuga ati subira inyuma rero muhira, nta bindi subira bati rero ntibikunda, ntibishoboka, ntibikunda, duhe umukate, tubwire natwe dukore. Baja muri mu barabara barabarasa, barabagwanya rwose, barabica. Ego, hanyuma uwo munsi rero setero yari Uwimasi. Uwo munsi mugabo ntiwaciye ufatwa ko ari Uwimasi ico gihe, mugabo byahavuye bijamwo barabemerera kuja mu buzi buto bwabo nyene bw'abagore nyene butangana n'ubw'abagabo. Mu nyuma rero yashishikara bivuye mu Rusiya bica bija mu Bufaransa. Hoho haraba revolution y'ubugesera y'ubumara naho nyene uko nyene basura kurwana uko nyene abakene n'abatunzi. Hanyuma rero niho haciye havuka amateka amateka agenga amateka y'umuntu wari wese, kuko barabonye ko ingwano yabaye nabi cyane. Mu Bufaransa rero niho baciye batangura kuvuga les droits de l'homme. Mugabo naho nyene bavuga les droits de l'homme, ariko ntibavuga umugore ntiyarimo muri ico gihe, kandi naho nyene yaragwanye cyane, ntibavuga iki. Hari n'umugore bari banyonze, niba agiye imbere y'abandi kurwana baramunyonga igihano. Abandi bavuga ati umugore ashobora kuja mu ibarabara kureklama amateka y'abantu bose, mugabo agacapfa, ariko duhejeje kurwana baca muvuga ngo dusubire muhira. Ntibishoboka. Rero ayo mateka nyezi na nyene urumva baca bagira la déclaration des droits de l'homme mu France, baragira amateka y'abantu nyene kugira ngo ntibazosubire kwicana. Muga rero mu nyuma ingwano y'isi yose runtu ikiraza iratera, iya mbere n'iya kabiri, abantu baratikira iburaya, baraherengetera. Mu nyuma rero niho baca bagira rero ubuho rero bagira amategeko agenga ibihugu vyose byari muri Nations Unies. Aho ico gihe haciye haba baciye inyuma imbere y'ingwano ya mbere, Première Guerre mondiale, baciye bagira Société des Nations, baciye bakira une Société des Nations ija mu ivyo bihugu vy'iburaya bari bagwanye kugira bumvikane ingene bobana cette fois ntibasubiza baricana. Iyo rero niyo yatanguye kugira amategeko, donc ico bise Déclaration universelle des droits de l'homme. Baca baravuga ati urero nta muntu acicwa kubera icari, nta muntu acicwa kubera ari muto, nta muntu acicwa kubera ari mukuru, nta muntu acicwa kubera umugabo, nta muntu acicwa kubera umugore, nta muntu acicwa kubera ari mu idini niri. N'umugore baramushiramo ko aticwa kubera umugore. Bigenda uko. Inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose rero ho baca baragira rero cette fois c'est ama convention nyene
nyene y'ukuri afata ibihugu biyemeje yose niho rero havuye amateka mugabo nubwo vyabaye uko umugore yamye ntiyigera ajamo amateka bikomeye baramuhamagara hageze yuko bamenye bati amateka umugore ntiyabarimo mengo babona ngo umugore ngo umugabo niwe aberefisi amateka rero umugore nawe aca yaronga ntivyari ivyo nagatoya kuko urumva umugabo yariga umugore atize yaca yaguma yitwa ikijuju ikintu kitagira ico gikora ikintu co mu nzu kitagira agaciro umuntu wo kuvyara gusa atandi gacira fisi kuvyara no kugabura no kugira ikintu gufata urugo neza bikagarukiraho urumva rero bica bitangura uko rero mu nyuma rero niho abagore kameme baca batangura kugira amashira hamwe iburaya ego mu Bufaransa niho batanguriye nivyo baragira association kugira reka tuje hamwe reka tugwani hamwe niho bizokunda bakigishanya rero bakaza barigishanya ati rero ubu bakavuga ati umva ubu we wo guhamagara nguje imbere y'abantu wovuga gute bakigishanya kuvuga bakigishanya kuvuga kuko urumva ntibigeze baja mu bantu kugira bavuge ni normal yuko badashobora bagira isoni bafise ubwoba bagira ubwoba cyane cyane bavugira imbere y'abagabo bazi ko ari bicucu hajya uzi ko uri imbere y'umuntu agusuzugura nawe ugenda wiyengenga cyane wisunganije cyane rero bakabigishanya ati umva guhushira ubwoba bigenda ukuntu umaze kubitabura ati oya suko wewe suko bigenda nuko barigishanya rero batangura kuza barareklama ayo mateka yabo kwiga cyane no kuronka uburenganzira bwo kuja mu butegetsi muri politike kuko naho bari bamaze kwiga ntibashobora muri politike batanguye kwiga ryari mu Bufaransa mu Bufaransa bari bize kare kameme bari bize kare kuko nk'uwitwa Marie Curie ya mu gihumbi cy'injana ca 19 yaramaze ku umushimiste atora ibintu afite intuze vaccin contre la rage y'ibisazi vaccin contre ibisazi niwe yayitoye umugore asuzugura mugabo nubwo yashoboye kwiga agashika hiyo yari afise uburenganzira bwo gutora uretse gutorwa umugore yari yakinjwe vraiment ntiyashobora gutora yari afise uburenganzira bwo gutora urumva rero ivyo nivyo bagwanya bati umva turiga ariko nimutureke tuje mu politike turabishoboye natwe birananirana mu Bufaransa rero byarananiranye gushikaho inyuma y'ingwano y'isi yose baragira amatekesha amagira amaprojet de loi y'ukwemeza yuko umugore aja muri politike akaja agashobora kurenganzira bwo gutora vyonyene byaranse gushikaho muri 1945 mengo niba ntihenze De Gaulle president De Gaulle niwe yafashe itegeko wenyene ubwiwe ko yari yaragerageje kenshi cyane yuko assemblée itora iryo tegeko yaranse uburenganzira bw'abagore De Gaulle ati barafata itegeko wenyene gufata decret voilà jewe ndabahaye uburenganzira bidaciye muri mani muhezage yaratugarukiye ivyo rero bica birakwira hose baca bamenya n'abandi n'ibindi bihugu heshi ibijya bihugu byose by'Uburaya bati ahandi byakunze natwe rero tureklame buhoro bigenda uko baratebaronka uburenganzira bwo gutora no kwitoza rero mu nyuma mu Birigi hoho byarabaye kuntu harashitse igihe abagore bize mu Birigi bari baritse amashuri yose harabaye umugore muri 1948 yari yize amategeko ivyigwa by'amategeko ize droit hanyuma ashaka kuja kuba umucamanza baramwangira kandi yize droit leta iramwangira ministeri iramwangira none bashaka ngo yize bishire he ndabizi ndavyoze baramwangira kuja kuba nta mugore ashobora guca kuba umucamanza abagore bavyumvise baramwankira abagore baca baja muri barabara kureklama bati baramwemere
urumva ni ibintu byavuye kure ibintu udashobora kumva ubu abantu benshi gushika bibaza ngo ibintu vyamyuko ngo byavuye kure cyane rero urumva niho rero bunyuma rero muri Nations Unies bahavuye muri inyuma y'ingwano ya kabiri isi yose baciye bakreya les Nations Unies yari ONU Organisation des Nations Unies yaciye rero igira cette fois-ci amategeko nyayo les conventions ibihugu byose bijamwo abyo rero navyo byemera kandi yuko byemanga yuko umugore afise ayo mateka afise amateka yose cyo kimwe anganya n'umugabo naho byaruko ibihugu nivyigera ivyaca bishira mu ngiro nivyo ndakubwiye barakwega amaguru cyane n'ubu biracaruko baracakwega amaguru n'ubu ntibiraba neza byose parfaitement mu bihugu byose yego none reka cyane tuzi wacu kugira twumve natwe ingene twashoboye gushika kuri ubwo burenganzira nibaza ko byafashe umwanya naho nyene byafashe umwanya cyane natwe ubwo burenganzira cyo kimwe n'abantu b'Iburayi iwacu byagenze iwacu rero naho nyene byaratevye cyane kuko urumva ufite byo uko ndakubwira ibyo ibihugu byose byagiye birahanahana ayo makuru yuko umugore ko aratera imbere urumva iwacu byashitse inyuma cyane inyuma ya colonisation urumva imbere yaho umugore yari muzezwa nzu umukenyezi yari muzezwa nzu urazi ko n'umukobwa kera abavyeyi benshi batifuza kubyara umukobwa kuko urugo ngo rwaba ruhonye urumva rero n'umugore yarirukanwa kubera by'abakobwa gusa n'ubu ntibira haraho bibagira kandi bakibagira ko umugore atari wabyara n'abasirimu bakibagira n'abize bakibagira yego rero buhoro ntiyigeze aja mu butegetsi yari umugore wo kuvyara akumenya gukora ibikorwa byo mu nzu kumenya kurima kuko urazi ko umukobwa atarima atazi kurima ntiyarongorwa oya umukobwa yarongorwa kuba azi kurima kuko afite imico myiza yarezwe neza nico baraba ubundi ntibyakunda mu nyuma rero n'umugore nyine agaca abaho mu nzu akakora ibyo byimwera kuko nibyo yaba yarigishijwe rero ingene byagiye guhinduka gute byagiye guhinduka muri abazungu baje kudukoloniza urumva ntaco batuzanira ko nabo ntaco bari bafise ntibatuzanira ibyo batagira iwabo nabo byagumye uko ntaco bahinduye ico bakoze bazanye amashuri mugabo nayo nyene nk'ishuri y'abahungu ryatanguye 1996 hafi y'iyo myaka y'abahungu nta shuri ry'umukobwa ryariho kuko ico gihe nta mukobwa yigana n'umuhungu mu ishuri je nkanje natanguye kwiga tutigana amashuri y'abahungu n'abakobwa yari twari dutandukanye urumva rero bubatse amashuri y'abahungu bubaka amashuri y'abakobwa ishuri ry'umukobwa ryubatswe mu Bukeyi muri 1947 umengo abandi batanguye abandi imyaka 40 itandukanye urumva kuko bataronka ishuri naho nyene ayo mashuri y'abakobwa yubatswe iyo yuke niyo yari rikomeye mbwa handi hari bari barutse moyenne pédagogique kumengo yo kwigisha amashuri mato abakobwa biga foyer social kugira ngo bige guteka gufata ingo neza kugaburira abana n'umugabo ibintu byo mu rugo gusa rero bigenda uko mu nyuma rero 1996 wa gasore niwe novuga ko yabaye uwa mbere yatanguye kugira promotion kuduza amateka y'umurundi kazi kwa gasore vraiment kwa gasore nitanga yabaye yari mu visionnaire adasanzwe kwa gasore ngene byagenze yaragize amatora ya mbere urazi ko ingene yagwanye kwirashure baramugwanije babiri gicane gose hanyuma rero ashobora kugira amatora ya mbere amatora ya mbere yabaye mu Burundi yagabwa gasore yaratsinzwe hanyuma mugabo amenya ko yatsinzwe kubera araca ubwenge ajaja muri Nations Unies en fait yarafise abamungo yarafise abamuhanura Nyerere ngo yaramuhanura cyane ajaja muri Nations Unies muri ONU kuvuga ati nimumfashe
ayo mategeko ayo matora abe anure kuko abazungu bayanyivye ati dusubiremo turabe ubonye sinzi ibintu yagiye kuvuga sinzi ivyo yagiye kwemeza barabimwemerera ko bayasubiramo aca rero aya 62 aca arayasubiramo ubwenge yagize rero kuko uwo gasore yarazi ko abagore bamukunda cane kandi akaba ari benshi cane aca aravuga ati umva ubu rero abagore baratora mu matora ya mbere abagore ntibari batoye kundi bari nta burenganzira bari bafise nta hamwe nta burenganzira bari bafise bwo gutora carazira uwo gasore acagira ubwenge bwo kwira ati umva n'abagore baratora okay batoye rero aca yatsinda neza cane vyite kuko ngo baramukunda cane ko abagore bumva yashaka kwikura ko abakoroni bakubita abagabo n'abahungu babo babona ibimoko babona babatwara ibintu byose bagira bati zane bizane abagore bashaka kwikura cane abazungu abaca bamutora rero ku bwinshi baramukunda bidasanzwe yarakunditse cyane yarafise vision idasanzwe nuko rero baca baragira rero hanyuma rero mu nyuma rero kubera umugambo wa gasore azi ko ari prone rero haca haba rero mouvement des femmes uri no bega bayita gwiki igice c'abagore ikisata c'abagore kigenera kuri prone yatanguye ari union de sinibuka neza igene na citwa ntiyari ifebe yabaye ifebe mu nyuma yaranapfuye d'ailleurs ubundi yari union des femmes burundaises mengo sinibuka neza carico mugabo ntiyari bwabe ifebe yagiye kwa mu nyuma hanyuma rero iyo ifebe mugabo rero mu nyuma yabaye ifebe afite apfuye iyo ntuzi yacipfa mugabo mu nyuma asura kuvyura ico gisata c'abakenyezi mu nyuma ipronsura kuvyura mu nyuma niho bagira ifebe rero ifebe rero niyo nayo yarakoreye umukenyezi cane bidasanzwe umurundi kazi ifebe rero kubera yuko yaramenya ibiriko biraba hirya no hino barabona bati erega nta mashuri y'abakobwa hari none ni gute erega abakobwa ifoko biga nibo basavye abambere yuko ishuri itabu y'abahungu yo kwigisha uburimyi ijamwe n'abakobwa titi bishoboka ko abakobwa ifoko baca barabemerera ku itabu ijamwe abakobwa mu nyuma baca barakayani mashuri rerere make ariko y'abakobwa niho mwijenda ryavuka lycée de montagne lycée Clarté Notre-Dame y'abakobwa yari make ni école normale de filles de Gitega zitangura kuza ziravuga gutyo mugabo mu nyuma ife bicirasubira rero cette fois siravuga iti umva kubera yuko bari bamaze kubona itabu ngene byabaye bati ahubwo amashuri yose ubu rero najemwe abahungu abakobwa nibavange nta kuntu ko badashobora kubakira amashuri abakobwa menshi nibavange nibareke bavange mu nyuma rero barate baravanga nuko hanyuma rero iyo ifebe kandi wa gasore ngo yari yarashoboye yari yashatse yuko abagore aba parlementaire bahitamwe abashinga amateka wari abashinga amateka umugore yari yashizemo abagore ngo babashinga amateka hariho umugore madamu Bankumuhare ngo yari yarashize kuri liste y'abashinga amateka mugabo Marahoza kandi ngo yari yatowe yego mugabo Marahoza murazi ko yaciye apfa ni tutararonka ni nayo kugira apfuye bice bigenda uko biheruko wa mugore ntiyagiye baramwankiye kuja muri yari cyumviro cyawa gasore aca abiheruko bigenda uko mugabo rero mu nyuma y'Ifebereri kirasubiragira ati no mwatwemereye yuko abana biga abakobwa biga ubu rero nimushireho itegeko rigenga n'imiryango muri 82 itegeko rigenga n'imiryango ricariraja ko nta ryari yari imico yari niwo bakora mu miryango bacara bati okay itegeko rigenga n'imiryango rijeho nuko byagenze ricarirajaho abakobwa baca baratangura rero kuja ministère de gira promotion de la femme
iharanira agateka k'umukenyezi kirajaho irashingwa muri 1980 yego baca barashiraho iyo ministeri rero kirakorana n'ama association atangura kujaho menshi y'abakenyezi baca rero batangura cette fois kurondera amateka kwahinduka y'abagore nuko niko byagenze urazi yuko ico gihe atamugore yaronka akazi yaje gusaba akazi adafise urusha rw'umugore umugabo c'est vrai nivyo nani nabisanze yego donc umugabo ashatse yaragukura mu kazi yego ndavyibuka madame Bankumpare yarambwiye ico gihe ndiko ndagira recherche ndiko namubaza yarambwiye ati yega byagenze uko gushikaho umunsi umwe tuza twumva sinzi umugabo yari yashwanye n'umugore wiwe umugore we yakora ahantu tuza twumva umugabo ngo yambwiye yanditse ikete yanikira ku kazi ati nimunsubize umugore wanje asubire muhira tijo bari bashwanye baramwaye none si cyari itegeko dore ko ari we yamwemereye niwe yari yamwemereye ngombe yamwambutsa pe yari yamwemereye niwe yari yamuhaye uruja kuja ku kazi rero yashobora kurumwa abagore ngo bayimenye yego bayimenye baca baja mwibarabara baca murati ibintu ntibishoboka ntibikunda baca baramusubiza mu kazi rero niho bacagira ati ahubwo shiraho itegeko rigenga n'imiryango yerekana ingene imiryango bakora ntibishoboka ko umugabo ari we yotegeka byose umugore ntiyashobora kugurura ikonte muri banki umugabo atamwabarira batari kumwe bari signataire atamwabarije bari ko signataire ntiyashobora kuronka ikonte yiwe umugore ntiyashobora kuja hanze iburaya ataronse uruhusha rw'umugabo iryo tegeko yari umwana mu mineur éternel mineur donc gushikaza gupfa ari mineur abavyara abana be majeur mugabo abahungu be majeur mugabo wazokwama ari mineur atagira capacité na ntoya nuko rero niho baciye baza baragira rero baca baramenya amateka noneho baragira yuko igihugu naco cadera kuri ayo ma convention ya Nations Unies yayemeza agateka kazi na muntu barateba hariho n'indi convention mu Nations Unies yerekana ingene ibihugu byose bitegereje kuza birakuraho ibintu byose bikumira umukenyezi convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme yagiho 79 rero baca basaba yuko igihugu c'u Burundi co ratifia co kwemeza iyo ayo masezerano kugira ngo bace batangura kubikorera ku ngahe Burundi bashiremo mu ngiro ngaha mu gihugu nuko ifebe yarakoze ibintu byiza cyane rero abantu kenshi ntibazi ibyo bintu byavuye bamabibaza ngo ego ni ibintu byariho mugabo urumva ko hari abagore bagwanye hari abapfuye hari abakubiswe hari abasuzuguwe ariko barakomeza dushimiye abo bagore bakoze imirimo itangaje Imana ibahezagiye urumva rero uyu munsi ngira ngo murumvise ko aduciriye ku mayange iyo vyavuye uko baho baciye ico bifuza mbega uri kurara uyu munsi iro w'Mars abagore barabona bariko barayiha agaciro nkako abayiharaniye Jesse novuga ko bayiha agaciro cane ofete hariho novuga nti hariho abazinye nico yamaze nibo baba borganize batunganya ayi misi yose uyu munsi bakagerageza gutunganya ibiganiro bavuga ingene ibintu byo ibitarahinduka ingene ibintu byoza birahinduka byogira iki mugabo benshi ku bwinshi ntibazi n'ivyo ari ntibakeneye kuvyumviriza babona ngo n'umunsi wo kuryoherwa n'umunsi wo kwambara n'umunsi wo kwerekana ko umugore ari hejuru asigaye afise uburenganzira bwo gukora icyo ashatse ahubwo ugasanga ahubwo bariko bakora n'ibibi gusumba bariko bakora ibintu bibi biteje agaciro umukenyezi ataco bipfana n'uyu munsi nico waje kumarira umukenyezi iyaba bamenya bati twebwe twari dufise amateka igihe kimwe turaronka amateka none amateka tuyakoreshe gute ico nico gikomeye cyane tuyakoreshe gute mu kubaka mu kwiyubaka mu kubaka imiryango mu kubaka igihugu tuyakoresha iki tuyakoresha gute ivyo nivyo vyoba
kamaro yogira akamaro gusumba imbisi mikuru idasanzwe yikunywa inzoga no gutamba no none nihe mpanuro wotanga nko kuba mama n'igiki gukora n'igiki bakwiye gukora nko kuri uyu munsi ego kunywa ni byiza guca hamwe bagasera mbwa hariho n'ikindi kintu cokogwa bigatuma umugore aguma yiyumvira ahubwo gutera imbere gusumba uko ari uyu munsi ewo hanuri inohanura yuko abagore aho bari hose bugerageza kwiyumvira ngo mbega uyu munsi watumara iki watukuye he wadushikanye ubu tugeze he none twotera imbere neza gute tugira iterambere rirashe rirama gute ibyo rero byoca gute je uko niyumvira ni umengo byoca mu biganiro kugira ibiganiro byinshi cyane tugahuza abakenyezi bakumva kugira kuko hajya ntawe ukoresha atazi ifuko tubanza kumenya ibi bintu byagenze gute byari bimeze gute twigishanye mbaye abagore bakirana kugira bigishanya kuvuga bakigishanya kuvuga ngo mbega uri kumwe n'umugabo uwo mubwira gute uvuga gute kugira ngo yumve hanyuma namwe bagore hano turi kumwe hano mucamo mufasha gute mucamo musutena gute mumwunganira gute kugira ngo nimba yanavuze na nabi mwe muce mugororeramwo mu bitomore neza gusumba uko niko bigishanya rero natwe ubu twogira inyigisho mwemwe nizo kugira ngo mbega tubanze tumenye mbega umugore yavuye hehe mbega umugore ageze hehe mbega ubu twokora iki kugira ngo dutere imbere duteze imbere igihugu ndabivuga duteze imbere twiteze imbere duteze imiryango duteze imbere igihugu twokora iki twofashanya iki twebwe twosaba imfashanyo iyihe kuko ivyo usaba wumva wategekanije neza wateguye neza birumvikana gusumba ntawe ikintu utasaba ego nukuri ikivuze nico je mbona ahubwo nk'abadamu kuri uyu munsi haba hakwiye kuba nk'ibiganiro bakaza abantu bafise icyo bashaka kubapartage hanyuma bakabaza n'ibibazo hama ku mugoroba bakaja gushima Imana bagasangira mugabo hari ikintu batwaye mugakumva uyu munsi umugabo ni wacumba ngo uyu munsi ngo je nta mwijoro c'est pas ça c'est abadamu baharaniye si carico ndababara cyane je mbonye n'ukuri abantu bavuga ngo rero hari n'abagabo baca babiturunandera ivyo bakabitwenga ukazibona abagabo bagize amantuze bahetse abana mu migongo bariko baracumba bajyamye hasi umugore hejuru bakabiturunandera ivyo birambabaza cyane eshe twokumva yuko nubwo basi nayo mateka data twebwe ngira ngo ataturaba twebwe tumerewe neza mugo tumenye ko turiko turakora abana bacu nabo bagabo bamenye yuko ibi turiko turavuga ni ivy'abakobwa babo birabaraba kuko abakobwa baba umukobwa wabo ejo amerewe nabi nabazomererwa nabi ico rero nico namambwije ko ndabwira abantu iyo ndiko ndigisha abantu kenshi abagabo usanga ari ibintu byo gutwenga babituna ngo ni ibintu by'abagore si iby'abagore mwabagabo mwe si iby'abagore na gatoya ni iby'abakobwa banyu ni iby'abashiki banyu yego mushiki wanyu umukobwa wanyu ni yarenganywa nzobaba yego mbeho ndakubaze ikindi kintu isi ni system isi koreramo uravye uko bariko barafata umugore envers umugabo ubibona gute ubonaho kugwiki kugira ngo umugore agumana agaciro agumana icimana yamuremeye kuko uyu munsi mu rumenga biriko birahinduka uyu munsi we ubona wo hanurika abadamu uyu munsi ibintu biragoye cyane kuko systeme y'isi ngiyi kitujana habi cyane ufite ikishaka itujana gusambura isi kandi tuharavye neza isi irasambuka ejo ntagisize nivyo turazi ko umuhero w'isoza twebwe abakristo turabizi mugabo uzoza usanga abantu batakira abantu batamuntu akiri umuntu kubera yuko abagore systeme y'isi yafatiye kuri ivyo byo kumugore yari yacinyijwe ishaka kumushira hejuru none isanga yamushize hejuru bidasanzwe ahantu hatariho kumuha uburenganzira burenze
butari bwo ku buryo nta muntu afite uravye nk'iyo za buraya kandi marozi bari kwirashika nini wacu mu bihugu byacu usanga imiryango itakibaho iriko irasambuka usanga abagore bagira ati none abagabo batugendereye ko reka tubahebe tout simple reka tube twigira ibyacu twibanira ubwacu twikorera ibyacu tubwire uko dushatse turongorana abakobwa abahungu bazorongorana ukwabo woro uko tubigira uko niko imiryango ihona ko imiryango niko abana batakivuka turiko dutandukana ni Imana yashizeho Imana yaremye umugabo n'umugore ngo babane baze buzure isi buzuze isi bashire perpetuation de l'espèce humaine mugabo malheureusement turiko tuja mu yindi ikindi kintu extreme yindi nkuko kera twari muri extreme mbi ya mbere ubu naho turiko tuja muri extreme yindi abagore bagira bati oh abagabo sanfish turanka abagabo kuko baratwanga nta muntu ari nta bantu bari bose nta bantu babi bose ntibikunda ntibishoboka rero ibyiza ni iki nuko tworondera ahantu hagati na hagati duhurira ko turakeneraniye dutegereje kubana abagabo n'abagore Imana yaremye mu isi umugabo n'umugore ngo babane akaramata donc urumva rero ntavyo tugiye iruhande tuba tugiye gusambura isi turiko dusambura isi niko biri ego ikibuza n'ukuri kuko uyu munsi urabona ko Imana yari yaravuze ati umugabo n'umutwe ego cyane ego n'umutwe w'urugo umugabo uyu munsi umugabo hari ibihugu umugabo yagiye hasi gose ntakiri niyo kwitwa n'umufasha ego cyane gose kandi hariho abagore babinezererwa gose ntibamenye ko ari umugambi wa Satani nk'uwo yari yaragize ugucinyiza umugore kuko minsi Imana irema umugore yabwiye ati murangana mugiye gufashanya mufashanye ganzise mugabo umwansi ati no reka ndamukinye none ubu naho umugabo ni wasigiye gusura mu kibanza cy'umugore navyo nibindi bibi cyane bigiye gukwegera isuku kuko nukuri bivuze neza cyane ufite Imana yakoze ibintu mu rutonde cyane Imana igenda ikorera mu rutonde rwose ahantu hose hari abantu babiri harinda kuba hari umutwe nuko biri ari nakajagari nuko biri niko biri kandi Imana rero yatoye umugabo kwabo umutwe kandi avyifashemo neza nta ngorane nimwe iba nta nimwe iba nuko Satani nawe yacija mutwe uri gikoko uricinyiza umugore nta byo gucinya bibamo nukuvuga kumvikana iminsi yose ikintu cose ego kumvikana muri byose bagaheza bakumvikana ingene urugo rugenda buhoro neza cyane aho niho honyene Imana ishobora kuba hagati yabo nukuri ego akajambo kanyuma kugira ntiturambire abakunzi bacu akajambo kanyuma wohanura umupfasoni w'icubahiro umupfasoni yamenye icyo abatubandirije baharaniye umupfasoni yubaha Imana wumva yokora iki uyu munsi umupfasoni yubaha Imana yogendera iby'Imana yavuze nukuri nico kintu cyo nyene nobabwira umupfasoni wubaha Imana wewe nta nukuri nta pretext nimwe afise nta mucitazo na kimwe afise atigeze kugenda ko Imana yavuze ijambo ry'Imana niryo busore yacu nico kintu niyo constitution yacu niryo tegeko ryacu rero kubaha umugabo nk'umutwe w'urugo n'ibintu novuga by'ibanze elementaire nukuri nico kintu gifatirwa conyene nta nikindi kandi umwubashe ndumva neza ko bitegeze kugenda neza ego rero kuja inama n'ingingo mu rugo nico kintu gikomeye cyane gose nuko ntababwiye kera nasanze ngira ngo nogira ikindi kiganiro mu nyuma peut-être nasanze ufite Satani yarishe ibintu gose
Satani yarisha ibintu, Satani yaramaze abantu. Ufite kuva na kera nararondeye, sinzi ko nariko ndarondera umbwira yuko iganiro tuzogira nca ngwa kuri article y'umuntu yanditse avuga ingene Abisirayeli kera umugore atarafise agaciro na gatoya. Ego namba urazi ko yari nyuma y'umushumba. Uribaza yari nyuma y'umushumba hari gusegesho bagira umuntu ubeya Satani n'umugome, umuntu mujyamana, umuntu akubyarira abana, mwabyaranye abana, umuntu akugaburira, ego ukumva tagatifise gushika urumva ngo hari n'isengesho bagira buriya amasengesho yabo y'Abayisirayeli baja ku mpome kurira kugira iki ngo hari isengesho bamagira iminsi yose mu gitondo. Uwo umugabo akavuga ngo mana ngo warakoze kubona wandemye nk'Umuyisirayeli nk'Umuyahudi utangize mundi bwoko utanimbariye mundi bwoko, warakoze yuko utandemye nk'umushumba utari umu esclave, warakoze kutandemye ndi umugore. Urumva umugore yazi inyuma y'umu esclave, Satani n'umugome bose nico gituma Yesu yavuze ati jewe nje kugira ngo kubohora abantu abantu bose babohoke, n'aba esclave n'aba esclave. Donc urumva Yesu yaciye aza gukuraho byose, gufuta kwerekana ko ibyo nta kintu na kimwe kirico, kuko Yesu urazi ko yavugana n'abagore bose n'abanyamahanga n'abagore. Donc Yesu yagera n'abagore nibo banamufashije, nibo ba mbere yimenyekanishije ko ari we wa Samariyakazi wazi ko yamwetiga Yesu Samariyakazi yaramubwira ati yega twarutse ko ari umukiza azoza terega nijewe niwe wayibanye. Yesu nibo yiyeretse ubwa mbere yazutse, babagore bavuye ku mugabo nabo baramukunda cyane kuko yari yaje kuba wa mugore yaragwaye imyaka 12 yikweza kugenda ati mfe kumushikira ndamukore kugahuzu kanyuma simvuga ko sinivuga ndagenda ndamukore gusa ndazi ko nshakira kandi ko byagenze mugabo Yesu wacu abimenya ati ninda nkoze kugira ngo mwerekane mutangaze amutangaze kwa mukijije ibyo bintu kandi byari bujwe yuko umugore ati agwaye utinya nkaja mu bantu mugabo aratangaza Yesu ati ninda nkoze uri na nubwo banakana ati ni jewe byari ibyo kugira ngo yerekane yuko umugore yamubohoye byose. Rero twebwe rero nk'abagore n'ukuri turakwiye kumva yuko dutegereje gukurikiza ijambo ry'Imana uko rivuga, kuko nta kuntu nakumwe tutazoruranirwa gukurikiza ijambo ry'Imana uko ryanditse. Ego n'ukuri Imana guheza ndibaza ko uyu muvyeyi atuganirije atubwiye amateka y'umugore yavuye. Rero ndibaza nanje mvuga akajambo ka nyuma n'ukuri turenze kujya no kumwe no kwambara, tubirenze ivyo brema. Hari ikindi kintu dukwiye gushika ko gisumbico. Ego n'abagore ba kera barambara, harajya nibo banabiteka ko baguma mu nzu ntibaja no gukora. Urumva rero iyo ciko twumva tunezerwa no kuja kurya inyama no kuja kwambara ibitenge no kuja ni bitoyi gose, rero turenze ivyo turondera abantu batuganiriza kuri uyu munsi wa Lowiti, batuganirize babubake badukomeze gushikaho dushika ku rugezo vrema n'abatwibanjirije bagati hariho intwari zasigaye mwisi. Rero Imana yo mwijuru ibahezagire mwebwe mwese, nawe Imana iguhezagire. Amen amen amen. Kanya kawe duhaye nukuri sakubusa, ndazi ko ari imitima myinshi ufashije, ndazi ko ari urwaruka rwinshi ruhishuriwe iyo iyo witi yavuye. Ega nkuko babivuze hari benshi batabizi. Rero nukuri urakoze cyane. Ego nukuri Holy Canon TV nukuri ndayishimiye cyane kuko irafasha cyane kubaka imitima y'abantu. Imana ibahezagire, yesabane namwe ibihe byose. Ego rero dusenge kugira ngo abagore bahumuka amaso, dusengere iki kiganiro baze bacumvirize, hama kandi kize kibe imbuto tegwa mu mitima yabo, bahaguruke bumve ko bakwiye guhindura ibintu.
urakoze. Yego Mana data ugira neza, mukunzi mwiza, turagushimiye Mwami ushobora byose, turagushimiye kuri iki kiganiro duheje gukora. Mana ugira neza, turavuga Mwami ugira neza ngo aya majambo avuzwe aje mu matwi yumva Mana, aje mu mutima wumva Mwami, yinjire mu mutima, yubaka imitima yumva Mwami ushobora byose. Mana abagore ndakwinginze ngo batahure Mana ico bagizwe, ico babaye kuri uyu munsi. Mana nico ushaka kubashikako, kuko wewe wa mbere niwe wa mbere washatse kubaka umukenyezi, niwe wa mbere werekanye umukenyezi uramubohora, uravuga ngo baje hanze baboneke. Mana Yesu ntaca atakuze kugira ngo umukenyezi aje hanze, abohoke mugabo yitware neza, kuko Mana ushobora byose. Ijambo ryawe ratomoye yuko Mana ugira neza, uryizeye rimukorera rikamuremera byose. Mana we uzoba ukoze Mwami ushobora byose, yuko abantu bose babitahura kandi bagafata decision yo kurondera uyu munsi, kurondera kwidokimanda, kumenya ubwenge, guca ubwenge, kumenya kurondera n'ingene botera imbere, bakiteza imbere, bagateza imbere imiryango yabo Mwami ushobora byose. Mana kuko Satani yaratunyaza araduteranya, ariko Mwami ushobora byose usubiza imitima hamwe y'abagabo n'abagore, kuko baravukana, ni bamwe n'umuntu umwe, Imana yamuremye ari umwe. Nico gituma yanamufatanije akavuga ati umugabo azoheba abavyeyi biwe aje kubaka n'umugore babe umwe. Rero Mana ndasabye uyu munsi ngo ukore umugabo n'umugore wumve ko ari umwe, aho kugwana, aho kuryana, aho gushihana, Mana babe umwe, bakorere hamwe bashitse umugambi wabarondeye ko ukibarema, kuko bose baremanye umugambi ubafise ku mugambi. Urakoze mukunzi mwiza, uri Imana yacu, turagushimiye Mana ushobora byose. Ugume uhezagira iyi Holy Canaan TV mu biganiro byayo byose Mwami ushobora byose, kugira ngo bame bagorora imitima y'abantu, bame bafasha imisi yose. Turaguhezagiye Mwami ushobora byose, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima, amen. Amen. Rero mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza n'umunsi mukuru mwiza ku bamama bose bo mu Burundi no mu bihugu byose byumva ururimi rwacu. Murakoze.